kuri uno wa Mungu igenekerezo rya 26 ukwezi kwa gatanu umwaka 2024 ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye niho hashikanwa umubiri w'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba Reverend Pasteur Eli Ndikunkiko, aho yarangirije urugendo rwo kw'isi ari mu gihugu ca Canada itariki yandwi ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene ari mu bikorwa vy'ivuga butumwa. Radio ubutumwa bw'amahoro ikaba yari yashitse ahariko harabera ivyo bikorwa n'abantu batari bake, akaba ariho bari uhereye ku munyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi ISEPEBU Pasteur Hakizimana Nicolas, umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba Reverend Pasteur Eliakimu Nirikana, ndetse n'abungere batandukanye barongoye amamisiyoni agize ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi ISEPEBU, umuryango w'umwungere, inshuti n'abagenzi batandukanye. Umubiri ukaba waciye ujanwa mu kibanza c'uburuhukiro morgue, aho bitegekanijwe ko kuri uyu wa mbere ariho bazosezerana iteka uwo mubiri i Bujumbura mu kigo ca Sepebu co mu Kinindo, aho benshi bakunze kwitwa Centre Suédois. Nayo ibikorwa vyo kumushingurana iteka bikaba bitegekanijwe kuri uyu wa kabiri i Kiremba.